Maramutse hari abantu babiri bansavye ko nokora video kuri reaction kuri iyi video kuri ki nibaza ko ari conference de presse Faustin Ndikumana yakoze i Bujumbura. Faustin Ndikumana nibaza ko adakeneye introduction musanzwe mumuzi arongoye parsem arakunze kuvuga cyane ku gihugu cy'u Burundi kandi akavuga atajya umunwa ata muntu agera umutwe. Ikiganiro ni kirekire cyane gifata nk'iminota 51 n'imisogora 14 iyo ni myinshi cyane kuri jewe. Abashaka kucumviza cyose mogenda ku mukubito minota 51 uko biri kose jewe nda kuvufatira hagati mvuge ku vyo mbona bimeze nk'ibi vyose numva ko bifise akamaro mu vy'ukuri no kwankuraja kucumviza cyose ariko vyinshi ni bimwe twamaturiko turavuga ubwo kugira biturire ubwo butare bwimba mu gashogwa mu kajagari ibintu vy'abajene ivyo byo kurima mu kajagari ibintu byo gukoresha amatungo ya leta akacira muri vy'umutekano ko umuntu avuze ijambo baca bamwirukako bakaboha abantu babaziza ubusa funga umuntu yari giturire c'impene kandi hari abandi bo hejuru ariko bagiye biturire vyinshi ariko rero reka ndeke kumutamika ijambo aho ndabifatiye duheraho ibisigaye mushobora kucumviza igano cyose voilà ugwaruka instrumentalisation outrance kwaruka ikibanza cy'ugwaruka ni mw'ishuri n'amashuri meza suguhera muri politike wigishwa ibubambirigade gwaruka bw'u Burundi utari kuriga amashuri meza uri kuratakara uri kuzimira wazindutse utari kuriga amashuri meza utasaba akazi keza utari ko uritugara kwirwa muri politike ugira iki iyo icuri cyose wabo uri mu mugambwe uri ku butegetsi uri mbonera uri iki umujene wese atari kariga amashuri meza ngo ace ubwenge yadabute muri iyi contexte environnementale y'intuze ngo asaba ategetse amabarabara meza iyo internet umuyaga nkuba kugira agire imigambi ariko azimira yazindutse bo nashaka guhera ku cyo kintu cy'ugwaruka mu vy'ukuri ahubwo noshanga cangeza hanyene munyumvirize mwagwaruka mutwe twigereza hanyene okay instrumentalisation kuri zambona ko ziti Faransa no kuvuga bafata nk'ibikoresho vya politique mwebwe mukirirwa mwibarabara mu kwita amasaruto muvuga ivyivugo musubira mu majambo babatamitse nk'abantu menga muri utuyabo mugabo mutibagije kazoza kanyu kandi yaba mwumvirize radio yaba mwa televiziyo yaba mwaraba no kuri YouTube abajene kwisi ahandi baba ariko bakora ibintu abajene muri China bari ko bakora amatoys ubwo butoyi mugura muri China n'abajene babukora okay bavyiga mu mashuri abandi usanga sinzi nk'abantu mutembera muri za Vietnam za Korea usanga abajene bari kwitigwa kwiga icyongereza and the whole y'amashuri biga kugira ngo bitegure kuri ino vuga monde global citizen basho kuje ahantu babe abasitwaye bingira kamaro none we nturi kuriga ishuri bariko bazigira amazi nta kintu zikimaze muhwa mukoma amashi uzobande ni wakura ntubona yuko n'abantu bagukuriye uribuka ko umukuru wanyu babwira ati abagabo bose bafite imyaka 50 batunzwe no gusega inzoga ku kabari none wewe ubarushije ikintu uzo uri kwasega nkabo niba bo barashoye no kwiga bakakora n'akazi mugabo bakukurutsa akora amafaranga bahemba akwiye bakaja gusega we nabona nakaze katakiboneka n'amashuri utaciga meza wowe uzi ko imyaka 50 zo buri hehe uzo buri kwibarabara ku muhanda so ivyo vy'amasoroga mu bivemwo ugende wige bijya mwarima kwigisha urenze ko nibindi ugiye kuri YouTube byo ngo uvira tombe bokasa tombe bijya urubusiya n'ubushinwa bwo kugwana bijya n'amafuti byo kukuzubaza nta muntu umaze kubaza ngo bimbwire kuganda guhumukate bizosa ko wibeshaho genda wiyeduke muri classroom urondere kuba excellent ugwanike kibanza ca mbere cya kabiri cya gatatu I know ni mu bambere bose muri jana mugakigwanira okay umenye vyinshi bisumvye byo mwarimu yakubwiye kuko hari amarebere hama internet umenye ibihugu bitumbereye ibihugu birimwo icyongereza n'ikivuga ifaransa ibishobora kuronka akazi nibihe ibintu ivyo aho kandi usabe ko leta ikora igihugu cacu kugira ngo noneho ntidutangure kuza kuronda kuja hanze Afrika iteye isoni ukuntu Afrika dutunze ubutare n'ibiki mwa twako tugwa mu mazi tugibura kuronda y'ubuzi kandi tuja kuronda mu bihugu nka za Belgique atanico zifise tutagiye nka Congo gifise ubutare bwinshi kwera iki leadership gwaruka musabe leadership nziza igihugu kibe cyiza nta kibuza ko cyoba cyiza nako ndavuga n'undi mugenzi umwe muri Canada ndamubwira ntivyumvikana umujene muri Canada ashoye guheza secondaire agakora muri vacances akaronka amafaranga $2,000 amadolari akagenda gutembera je ne sais pas muri Thailand
amezi 2 imbere yo kuja kuri kaminuza akagaruka n'amafaranga yiwe yakoreye muri vacances. Umujene w'Uburundi ntashobora no kuja n'Ibujumbura avuye Igitega urugendo rw'isaha canke amasaha 2. C'est ridicule. Donc mureke kuba endoctriné, mureke kuba instrumentalisé, mu demande ko leta yitunganya neza ivyo bintu by'abagabo bari kubaka amazu hirya no hino, abana babo bari kubarungika i Burayi kwiga, ngo bazungu baraturiye kandi bari kunga abana babo muri Amerika. Mubaze abagabo abana babo iyo biga hari hanze, mubaze bari ko barubaka amazu iyo hanze. Donc ico c'abajene très important mu ci abajene musaba ko babaha infrastructure internet. Nta muntu adafite internet kuri isi. Umwana wanje nubafite imyaka 8 ariko yiga kwandika program software, ibintu isi iriko iravansa mu abantu bareke kuma bazirika muri ako gakungu ko mu kirimiro ko mu kumoso. No, say no. Okay, you deserve better. Kandi mutabivuze ubu hazogira ko musaza muri gihugu cacu. Ndazi hari abasaza babira bati twarakoze amakosa mugabo on ne peut plus revenir, bariko baberabira mu gahinga. Nta mutuza muberabera haba mu gahinga canke muri bwari mvunja aho mu Burundi. A bon entendeur, salut. Bon, tukiri muri education ba jeune twebwe kera hariho ishuri public, ayo mashuri yose menshi yari public, yasi yara ya leta. Ukaronka inyigisho ya kanovera n'aba Faustin ubona babayeho neza. Namwe ubu bafashe amashuri baya privatiza, amashuri meza baya privatiza bagira privé, hagenda gusa abantu batunze akaba ari biga ivy'akanovera. Abo nibo bazotanguranwa ubwo buzi bwo hejuru. Nayo muri komiga ibintu ubu ngo muhita ngo yagamukama, navuga ngo public yose yagamukama ngo bavuga ko bayononye kwa. Sikoza sijyanyu sijyabavyeyi nikiyo leta yayononye yitabagaje bagacibakira amashuri yiwabo. Bagaca barunga no kwiga i Burayi, bagaca baza kubaganza namwe kazogwa muri abantu bo gukoma amashi éternellement. Ivyo nivyo mushaka, nimushaka cyo bita social mobility, ukava ahantu wari umwana w'umuntu akenye kera vyarashoboka, nabo bahizi batwara bava mu ubiravye nk'izo ntaza bururi babita bururi kubera habo ubuzu bw'ubururi bava mu miryango ikenye mugabo kubera hari amashuri akaduga gahoro gahoro. Ndakuvuga ngo ntarimo n'abandi bose twasatuba mu miryango ikenye mugabo ukiga neza ukadugaduga gahoro gahoro ugasanga bamenye bagize ubuhinga. Education ico ni kimwe mugomba gusaba cyo gororwa kikatomogwa, ariko cyane cyane mwanke kuba bakoresha nk'ibikoresho abus de biens sociaux. Aho ibikoresho vya leta usanga bariko barabikoresha atacamira. Tubana imere ngo hariho ngo imirima y'abategetsi ngo iraha na hariya, ugasanga bamwe bo ni za DPAye bakubitirwa kwinjira muri iyo mirima imbere yo kuja kuraba ibikorwa by'akazi byabo. Ugasanga ca gitoro c'imiduga ya DPAye kiho ciruka kuraba imirima y'abashikiranganje y'abategetsi y'abandi. Nibibonetse bikabaza muri iyo mirima y'ibihangange yiki. Hambwa zova ngo nibo barimye bambere kumba ariko bakoresha ibikoresho vya leta n'ibiki vya leta atacamira. Uri marima akoresha uburyo bwawe inikema canke ibi vy'intuze ibi byo mu matora usanga imodoka za leta umengo ibikoresho vya leta. Ico ni kiri kisibije mu kungena ibikorwa vya ibikore ibikoresho vya leta biriko birapfa vyononekara. Hano gacabaza kuvuga ngo nibo bambere bakoze ibi bakaja kugira abandi ngo ntavyo ngo nibabikore, kandi bizwi neza yuko ibikoresho vya leta ariko ariyo biriko biraja. Uno murima wanako n'umurima wategetse kadaka genda directeur de PAye directeur wade twari bigenda ibi ni conflit de n'ibikogwa. Ejo ko zoba cagitorokira ya modoka imaze iminsi mu marimara, ubikoze gutyo n'abandi bacabana ko ariko bikogwa baca bijana mu vyabo. Mugasabuze ngo ni mwiyungwa ngo niko bacakoresha vya bikoresho vya leta. Ni kibazo rero nibaza yuko nica ari kibangamiye uburongozi bwiza. Okay, vyumvikana kandi je nivyo nabivuga ngo abantu bose muja kurima ngo abategetsi arabana kari ko arimbura, ariko rimbura yakoresheje umwanya akuye. Umutegetsi uramutoye ngo akore amasaha ayose y'akazi abari karakora abanyagihugu agacegira mu mima yiwiwe, akazi ka leta gakora ryari. Hanyuma nibagiye gukora no gukora amasatara y'akazi, waravye ko imodoka y'akazi yasize muhira akagenda agatwara imodoka privé yiwiwe.
niba ari umutegetsi afise security abasirikare kubera iki hongera ko extra security kuco ni abantu bagiharura ya security ni dépense y'abanyagihugu nimba umuntu agiye kurima ahantu hari danger mu gahinga yagomba kuba ahantu hari security mu gisagara akaba ari abasirikare siniko baramura abasirikare magani muri maki abasirikare 10 bamukikuje bakora abahijya no hino kumbe hari nabandi kuri perimetre urabona umuntu yasohotse mu president par exemple aba perimetre de sécurité abantu bose bagira n'imiduga n'igitoro ca leta nabo leta iriko irahemba bagikora akazi k'umuntu privé hakacamo conflit d'intérêt est-ce que engrais ibonetse bahereza abantu bose canke bahera kuri bakuru nabo bizi sandutu barakuri bakuru est-ce que akene umutekano w'izo ndimo ziwe aririhira umutekano canke ahitana umupolisi atigenda abire hariya bo akene transport est-ce que akosha imodoka yiwe canke akosha imodoka y'akazi akene gushora isoko we niba ufise urimye ibirayi umugeneral rari ruhande bakayamye ibirayi est-ce que umugeneral ntafite avantage novuga iri malhonnête avantage atagomba kugira ahashobora kugenda mu kambati jewe ndi umugeneral ibiramuzoje muguri wanje we nawe wari mu musanzu ntubironka donc conflit d'intérêt nyinshi n'ibintu byo gukoresha ubutunzi bw'igihugu patrimoine ya leta kugira ngo basesagure kugira ngo bitungishije abanyene ivyo ntabwo bagaruka ngo basange n'abanyagihugu ivyo mugomba kubisurveya iyo ni injustice ikogwa n'abategetsi bari mu Burundi kandi akona kajagare kari Burundi gusa mu bindi bihugu abakozi bahabwa ikintu bakora ashaka gukora investissement muri ferme canke mu yindi production mu yindi company mu yindi usine mugabo ntabafise ama usine araninga hirya no hino igihe bamutoye ngo abe president abe gouverneur de province canke ikindi kintu hawe nakazi au minimum kamusama 40 amasaha 40 mu ndwi no kuvuga kuva kuwa mbere kuwa gatanu avizi nakora navyo nyene kuwa gatandatu no kuwa Mungu kumbe no bikora ariko navyo nyene akaraba yuko bitateza conflit d'intérêt ibintu nk'ivyo umweru vibukuru gakwira hose wamaze kubona ko hejuru amategeko atubahirizwa bigira no hasi wanyumvise ikintu cy'amategeko mu Burundi kimaze hejuru kuba batacuva ngo bacigire ko rigere bazaza kugira ko rigere kubo hasi nico gituma ibyo byose byama ataco bishikako bavuga ngo abantu nyubaka impande y'ikiyaga Tanganyika ntibacubaka ko bakacubaka ko bakacodora abantu bamira ivyo rero ivyo ico naki kwishuye nuko kimeze lo leadership ya rigere dolarwa yonyene aho igihugu cateye imbere bakubariye bakubwiye ngo iki kugwanya igiturire nk'uko ubura escalier udakubuye hejuru hasi ntibizokunda nuko bimeze rero voilà donc ivyo byo ngo nakabamahanye yari igiturire nakayakoze iki iyo ubu igiturire na injustice behera hejuru muri presidence n'umugore wiwe akaba bari ko bagira ibiturire akaba bari ko babonona amatungo akaba bari ko bafata bakora amafuti umuntu wese ahanye akwitwa urutoki kubera jewe nivye intuzeye ibiro bine vya Angre wewe utwara izine yose kubera iki je no hano we ntuhano jewe umfatana kabido k'igitoro mwebwe igitoro mwa cy'ubuntu cyose mwara kinyoye hamaze imyaka ine atagitoro kiboneka kubera je mpane wa gatoro akabido kamwe mwebwe mutahane wa masiterane yagiye donc urumva ko i problème dufite Burundi ikintu ico kintu caboze ku mutwe igihugu caboze ku mutwe urumva ubwo buri cyo gukurira mu gihugu cyose kubigwanya nuko uwo mutwe kumbure okay bo uvura haro d'abord ko ufise vision ushaka gushikana ku gihugu atari byo kuririmba wewe nyene gutransforma société leadership transformationnelle muri wewe ubugira kabiri ufise capacité technique na compétence de gutahura ibibazo igihugu kiba kirimo ivyo navyo n'amashuri wize n'umumenyi wagize na experience office waravyumva ubumenyi wize na experience office ubugira gatatu ni savoir mener les hommes kujera abantu kumenya uzokorana nabande l'homme qu'il faut à la place qui ni bandi bagufasha wowe uri umurongozi ntushaka kuvuga ngo bantwarira nabi bagira ni wewe ngende ni wewe umukuru w'igihugu wese ari ku butegetsi wari we wese ntuzovuga ngo wafise ngo abantu bagufasha nabi oya ni wewe uzobibazwa ivyabaye nabi bavuga kuri naka wanyumvise ivyateye imbere baba ngo kuri bagaza mugabo niwe yakoreje abo yakoreje yarabakoresheje
Voilà, donc ibintu vya vision ntayo uburundi bufise. Abantu b'uburundi ni uguswatanisha gusa, aravyuka akatsitara mw'ijoro ngo iyi ni dekre. Idekre yanditse ku papo nta kintu gihindura, ntishobora kuzana amadevize, ntishobora gupanga ibiciro, ntishobora kurima, mu kurima na kajagari, nta programme iyi agricole yarondeye abahinga ngo ababaze ese ibi bintu turimye uku uburundi bwovayo. Reka ni umuntu umwe aho ngaho apfa kuvuga amajambo hazare kuri stade abantu bakayafata nka bible atagiramo vision. Hanyuma ukazumva ngo banaka batungwe ngo abantu bari kunaniza bari kumunaniza mu biki, programme ni iyihe, twereke gahunda hiri, twereka aho vyapfiriye, abantu bari bafise ama logistique akwiye, abantu bafise ibikoresho bikwiye, abantu bafise plan ivyo bariko barakora canke gusa n'amaslogan avuga kuri stade. Et puis abo bantu niba bari kukunaniza ninde yabashizeho? No, ushizeho bavyara wawe bene wanyu batazi ibintu na bimwe bize, batagiye ku ishuri, batafise experience, badafite competence officier bizopfa kuko it's not their fault, navyo bazi. Bo batabishoboye uraca kurondera babishoboye baba bahari, haba mu Burundi haba n'ahandi. Bise normal ko abantu bemporta abantu bavuye mu bindi bihugu gufasha. Ivyo vyarabaye mwagiye mubibona, sivyo? Aho yavuga ati jewe narazi ibebe de conseil technicien allemand, sivyo? Abadagara bazana muri presidence kumufasha planification kwera bona mu Burundi abarundi batabishoboye. Dimwe yagiye mu Budage arondera abantu baza akazi, umva wone bagaza. Arabona haravye abarundi, araraba abantu bafise qualification, bafise ubumenyi bitahurika. Haheze nk'imyaka mike ubundi bwose independence kumbera university ntibwasohoye ni nk'abadokiteri 5 canke ibintu nk'ivyo. Rero agenderetse n'abadage bati mfashe hano no bipanga gute? Niho ubona ko batuva ko bagaza n'amenyene yumva ko yagiye kurondera ubuhinga atarafise mu gihugu aja kurondera hanze. Ariko ntabwo tuvyitira abadage, tuvyitira ko bagaza rero yabikoze. Iyo bimunaniye atavuga bagaza vyaramunaniye. Ubwo iyo Burundi binaniranye twote nakavyamunaniye, ntutavuga ngo yango siwe ngo ni banaka. No, niwe afise ububasha bwose, cyane cyane umuntu wo mu Burundi afise ububasha bwose. Niwe kurikira Imana bwo gukoresha umuntu wese yifuza. Tukiri kuri bagaza, je ndibuka amabarabara aharugwa, amabarabara bamwe bavuga ngo nayi kariyere mbere washaka ni kaburimbi, wasanga abashinwa bariko barahakora sinzi ko muvyibuka. Ngo ko agiye sinzi yumvikana n'abashinwa, sinzi ko yabahemba, muga abashinwa nibo wasanga bari en charge y'amabarabara. Bon, sinanegera ahantu hagiye hubakwa andi ma projet, muga ndeza ko nama izine twitira bagaza yagiye arondera abantu bafise ubukorikori bwo kubaka barayubaka. Muga yitirwa nde Jean Baptiste Bagaza. None abahizi bariko barayajya yose. Urumva maniyere yiwe. None we nyimba wiyantura na bamwe birirwa namumva ngo barashiriye gusa atacu ariko baragufasha uzoshika kuki savoir gérer les hommes. Voilà, donc abantu bakwegereye nibara ubahe kubera muvukana, kubera musangiye izuru n'amabinga cambo cyaba commentateur banje, kubera mwagwanye mu rugamba. Ico gihe igihugu kica kiba nk'itongo ridafise abaririma bafise amaboko, kiba umusaka. Sinzi ko mwibuka nigeze kwerekana akavido kagufiya aho mukuru wa Jean Baptiste Bagaza yari musitanteri. Bagaza shitse ati je nta basitanteri nkeneye batize, hari abantu bize bariko baraberabera ndabakura. Mukuru Bagaza ati nanjye ndimo, ati ahubwo mpera kuri wewe. Twe twara basitanteri 99 hasigaye musitanteri umwe w'Ingozi afise imanite. Yewe rero ndavyumva ndaza ndamubaza mbega nyakuba nanjye ndakuru ati ntanguriye kuri wewe. Babundi ganyakubahwa urima nkimuka nagira ngo nza kubabura umatari ya uko niko bimeze umutwara mutagira amashuri. Uri ico gihe rero jewe natwara Nyanza, mukuru wa Nsanze Terasi yatwara Rutovu, mukuru wa Micombero yatwara Gitanga Vere Rutana, yatugize ihuruti. Aho rero turagira nishavu ati hariho abahejeje universite batembagara mwibarabara, namwe muzoroka akazi muringaniye. Ndabona ko igihugu cyapfuye. Iyo ni leadership. L'homme qu'il faut dans la place qu'il faut. Utabafise warondera no hanze ufise manda ku banyagihugu.
we perezida Ndayishimiye baragutoye muteze imbere naho woza n'umushinwa akicaza agaplanifya agakora tukogorora dushimira wewe biturango watuzaniye ngo umurundi canke wiki mbura kimaze atachimazi wabyumvise twavyumvise vyase naho none numva ni imanda y'umukuru w'igihugu yose rayiri imizankoze reka azogegera 2020 nawe tuvuga nyakuwa president Ndayishimiye y'imyaka 7 no n'abarundi bavuye bashika izingwane wazitonyisho gute parce que nico yatorewe nico yatorewe nazo bibazwa iri diero dovable hakire sare veras harakuna abonyene kuva rimwe rimwe abantu bananiwe nabazo utavuga ati vyarananiye vyarangoye ko n'umuntu nk'aba nawe nk'abandi igihugu cyose basose ni c'abarundi iciwe wengere barakimuragije mbwe myaka byanze bakatuti aha je navyangoye kumbere haza ubundi nabakurabira ico yofasha ivyo niko ibintu bimeze kw'igihugu nta si vy'umuntu n'ivy'abarundi nta rimwe avyitira bo kujya ku ruhande rwo wanje jewe harageze okay iyi ntwaro imaze imyaka vyarinaniye ibintu biko bitera bisubira ikuzimu kandi tabija hasi vyose ama facteur positif yose ari kuja hasi negative yose ari kuduga hejuru turiko ingwara zakora zivyuka zari zarahonye ku isi yose abantu bakabura amatara n'amazi batigira babura amatara n'amazi za university no ku mashuri ya secondaire nk'akarorero donc barahinduye gouvernement ubu abakizo vyarananiranye jewe mbona ko hageze nta muntu yo kwitega niko bivuga ngo ntakereza gutega amata mu matako y'igihore ivyo ngo banaka barakivunikiye reka da igihugu ntabwo ari itongo ry'umuheto kubarutse vuba itongo ry'umuheto n'umuntu yagiye akagwanira umwami akamushima ko yabaye intwari akamuha itongo amugabiye ati iryo tongo ni igiwawe kubera wewe uri umugwanyi igihugu suko bimeze nta gihugu gwanira ngo uragifashe n'iki wawe igihugu ni cy'abarundi bose wewe uzokibamwo uronke droit ufise zikugarukiza aho abandi zihera usaze upfe ugende ntubwo ugende ugitwaye cyangwa ukigurishe kubera iki wawe igihugu ni cy'abarundi bose warakigwaniye utakigwaniye warakivunikiye utakivunikiye sinovuga ngo umurimo muto mu mugabo nta bubasha nikigira kiba ikibare cyawe donc ubu harageze yuko abakivunikiye bagenda kuruhuka ça c'est mon opinion abavunitse mugende muruhuke abataravunika bakora akazi wewe wariko uravuga ati ivyo n'amashinga amateka iramashinga amateka sinumva akamaro kurayivuga muri mu burongozi useless n'amashinga amateka muri bihugu by'iwacu ni n'amashinga amateka atani kibanza zifise nta n'inguvu zifise uranyumva ntuso no kuyivugira wala dawu uyu muganda mukunda avugisha ukuri ijya n'amashinga amateka n'abantu bakujya gusa nta kintu nakimwe bamaze atavuga ngo ntacyo bamaze as individuals baratunze amafamiye kandi bamwe bafise n'ubuntu bokora bose wanashaka bakaja gukora ibindi bintu mugabo as an institution nyine amashinga amateka nta kintu bamaze siyasi kutana ngo nimbira kimaze umuntu afite amaboko n'amaguru n'udafite yakwiyasho gukora ibintu byinshi bajya abagabo bafite ibindi bintu bokora wo yivana bakaja kwigisha amashure bakaja kurimanya n'ibigori nk'abandi hari ibintu byinshi bashoboye gukora mugabo as an institution kiya kintu ni ikintu cy'igikanganyo n'ikidafite akamaro na kamwe ku terambere ry'u Burundi canke ku butungane bw'u Burundi nta kintu kimwe bagiye bakora reforme positive canke ngo bahagarike ikintu retagombye gukora kibi canke ngo donc it's a useless, completely useless institution. Okay? Sintu sabashinga amateka ngaye institution. Urwego ntacyo rumaze. Ko navuga uburongozi ngene buri kuburabangamira iterambere. Ni kindi kintu leadership. Ingene ubutare gukora cugwa nyene ico baravuze ko turi mu murima wese. Hamaze gushoka ama container menshi. Bega murabona ko ibibazo byose muvuze ko ayo ma container menshi ari mu butari bungana gute container yabingana bami teneri yabingana gute wo ushoye ubutare ngira nabari abazungu n'abazokubwira pourcentage ya concentration bijya nibira ahubwo biza haruna gishora ubutare kurya kuzukura amabuye gutyo ukatwara ushira umuntu ngo agende kuraba azokubwira ati nabusanze umeze uko
bungana none kiski ushaka ngo ko bizobigira bihinduka iki ivyo kugira uzobibone Gael uzobona ati hashotse ubu amadovize yinjiye angana gutya uyabonere muri BRB bakubwire ke reserve de change yaduze iki gitoro kibone kuri kwame wumve ko ibanyi nkuru y'igihugu iri kiragira ico bitaremi mise en chaîne de devises ivyo bizokwereka jewe rero sishobora kumvira ushaka kuvuga ngo nari ubutari ubwahora bugira ntihora bugende rega si spectacle buca kora ko ubutari bushotse twe turaba resultat bizozana wanyumvise resultat zizozana byubone ko ubutari bwashotse bazongera ati amadovize yagarutse naye none sivyo kenewe nkumenyesha bakuru Gael buratuguti haje 100 millions 200 millions de dollars uciye wondera muri BRB uti gouverneur reserve de change z'Uburundi zigeze amabanki araronka amadovize emuruta ziriko zirakogwa ibitoro ngaha vyagabana biruzuye abantu bari kuri kwami nka kera niyo rero niyo rezili tuzumva mugabo ivyo ntibikenewe kubona ngo utare ngo tiko amakontineri ijya operation simona akamaro ifise ni iki jya operation cyikuba tasibona Reta isanzwe ikora ibintu n'ibintu byose biriko irakora turiza kuza kurangura kuko duhereza irita y'ubutare niyo bon encore une fois umva ubwo butare n'ibintu byo kuvyagira isaratoga byo kwerekana kuri television twe tuva mu bihugu hashoka ibintu byinshi ubutare produits agricoles ibiki nika mundi inashoka wanashaka nijyari baja kwerekana ngo turashoka ikawa abantu bazi kwisha ikawa ishoka mu makungu mugani ngoma kwerekana kuri television ubwo butare bubaza ngo bashoye tone zingahe bava ngo itone zinizi rya ni tone givu ubutare ubo babushiriye no bazomenya ayo zobabwira kandi nta muntu yabuherekeje mu technicien ngo arabe muri laboratoire ko n'ivyo bavuze bapimye ari byo umva aragabiye abashinwa nabaca bitwengera ababirabure n'ibijuju baha 300 nabanye ntibakeringa 300 arashobora barayagabura 3 nyine bari ku butegetsi abanye ko ntashanje mamuzobona ubutare muri Afrika ho turabizi bose barabufise bamariye iki Kongo bafise ubutare incuri imiliyoni gusumvya Burundi ubona bamariye iki n'abarundi rero nuko ikintu gitangura imbere ni vision kitangura imbere ni honnêteté kitangura imbere ni leadership ivyo bintu bitahari nta transparence hari ubwo butare nta kintu nakimwe muzovanamwo je hari umuntu twiza kuvugana ngira hari nko muri 2015 gutyo haretse imyaka 10 ambwira ngo agiye mu Burundi ngo batoye ubutare ngo no engineer ni men wera abana bawe na famille ivyo Burundi n'ubutare vyihoze bwa hano zozumbwira mu nyuma ejo bino namwaje nibaga ya dossier yagarukiye aratwegera hwera dude ivyo vy'amashantage yo kuri television no kuma ivyo werindira ni wabona ibiciro vy'amabe yatangwe kumanuka canke abari mu bongeye imishahara canke amadovize abonetse petrol zabonetse uvuga uti ibintu bikoberaje mu ngiro mugabo gutambira ceremony ivyo nibihendwa abana nivyo abarundi bagomba bazereka ku katsi nta butare buriko burashogwa muri transparence en fait nta mafaranga ariko yinjira muri transparence ubona ivyo tuzobonera kuri tere ivyo by'ubutare narabisiguye d'abord na carte ico bita carte minière il faut kuyaktualiza de façon moderne ubutare ntibabuzukurura gusa ngo hari karatembera mu mujeni wabonye ngo hajya ngo arafuye ubutare no une carte minière doit être barayaktualiza scientifiquement ibihugu byose alors adhesion aritiye intuze agence internationale ikontrole by'ubutare kugira n'amahera mu butarwa tuti publish what you pay publia amahera waronse ayo bakurishe nayo winjije aho ariko barashobora kubwo butare ayo makontra basigiranye na leta bagurisha ubwo butare canke niki transparence yayirihe baragize lancement d'appel dovugira barabuza gutanga reprise offre canke agira iki nivya byabaye mu kanwa babona nk'ibindi byabaye irigene ingene ibihugu byacu bishora ubutari ni cyintuze burya bushotse à l'état brut wo kubaza tenere yabwo ni ingana gute concentration yabwo ega sibyo biye bacaza kora concentration bashobora kuguhenda bariya wazi muri basanze sebutani purusa ngo ubutare bwanyu ngo twasanze ari 20% concentration uharira ufise laboratoire
washize ngaha mu Burundi kugira banze bikurabi ngo ufise laboratoire umuhinyuza gute je ndikora umuhinyuza gute mazo naye maduka azoshaguha ayajanye nuko yabibonye hajaza kumenya nayo yaje ingena ari karabajere none ubutare yega mu Burundi ni ubwo butare n'intuze ni imwe exploitation artisanale imwe artisanale ya mondarkaike niki utazi na environnement bishobora gushika batatagura imisozi ngo ariko arondera ubutare nta protection nta couverture ntaki izo ijya biro nyimba ari OBM nyimba ari office Burundi des mines iri kivuga kwiki paraporo ya maitide yabaye ni sori cegeranyo batwaye tubone cegeranyo cyayo en tant que service technique du gouvernement gisohore pour que abantu baki OBM ya office Burundi des mines ivuga butare yabonye igireke bushoko buja gute yerekana ingene kiraregura isori cegeranyo ishire kuri site abarundi basome barabe ikoresha ubuhinga bwayo Bon, urumva donc bakora ibintu mu kajagari nta wumva ko nta carte bafise nta planning bafise nta technology bafise ubona abantu b'amasuka n'ibipawa igisuka n'igipaci imimetero zingahe ese ko butare buri ku metero imwe kuko mwese mwongeramo isuka n'igipawa ese isuka yashobora kuja ku metero 100 bakaja munsi y'umusozi kujya sinzi ko muraja nko mu mamine mu hantu mwegera ahantu hari amamine usanga ari operation ikomeye hakabura na diga imwe aka excavateur kamwe ubona kuri tele kana abantu b'abasore ngo twengo n'abajene n'amasuka n'ibipawa archaïque igihugu kirabuze leadership bimwe biteye isoni akabona laboratoire avuga ati bawo dupimye biriya mu abantu aho tubajanye musanze musanze ari muteze kusanga ari 60% reka genda muduhe muzokwimenya hanyuma muzoraba mark my word inyuma y'imyaka ota uzokumva hariko ama accident abantu ibirombe bigwako kubera iki iyo planning ntayo bakora environment hazard sho usanga ama contaminant yagiye mu ruzi ushobora gusanga isi itakimera ushobora gusanga imvura iguye hakaba erosion ku mutumba wose yaho bimva ibirombe ushobora gusanga donc nta etude environnementale nta health and safety nta kintu kimwe bakora bo no kuvuga zana ibisuka n'ibipawa twimbe yenye n'icubaro yarivumereye ata planification ata mu technicien ata science giyemo ibintu vyo mu kajagari gusa igihugu cy'u Burundi turi nk'abantu ba primitive mbese nk'aba I don't just know. Bo nivyo nibaza ko yavuze byinshi cyane mushaka kuja kandi kumviriza ikiganiro cyose kuri umukubito hanyuma je berekangiza aha nibaza ko no imara video yose ariko nibaza ko kandi Faustin musama mumenyereye gusa numva ari umuntu arinduka akavugisha ukuri ahabona amafuti akayavuga yose rero reka tugeza aha tuzogira umunsi mwiza tuzosubira bye bye.